Umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no monesha kure yacu ari no yanyu Muhuza TV. Uyu numwe tugiye kubageza ko amakuru ibiriko biravugwa bigezweho ngaha mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuza kugaruka kuri vyinshi bitandukanye cane mu gisata c'ubutunzi ndetse no mu gisata c'umutekano ngaha mu gihugu c'u Burundi. N'amakuru tuza kugaruka kuri vyinshi vyatangajwe n'umukuru w'igihugu Nyaricubahiro Varisito Ndayishimiye cane muri uyu mwaka ku bibazo vyari bihanze bene gihugu. Ni mu gihe benshi bavuga ko uko uyu mwaka uriko urahera ariko ibintu biguma kuyangara mu gihugu c'u Burundi. Twibutse ko kandi mu minsi iheze Perezida Varisito Ndayishimiye wewe ubwiwe yivugiye ko atawugomba kuzosubira kumubaza amadolari n'igitoro ngo kuko yohava yiyahura, ngo nawe nta soko y'igitoro afise ngaha mu gihugu c'u Burundi kandi n'ubundi ngo amadolari anyegejwe n'ibihangange. Uyu ni umwaka wagiye urabamwo impinduka zitandukanye cane mu gisata c'ubutunzi, aho tubibutsa ko ishiramwe Prestige ari ryahawe isoko ryo kuzana igitoro mu Burundi. Ihinguriro Sosumo naryo rikaza kubura umwimbu uhagije w'isukari nk'uko bari bavyiyemeje. Amadolari nayo abari banyegeje muhira baratewe ubwoba ngo bajane mu mabanki ariko vyaranse. Niho rero hafashwe ingingo yo gusubiriza inote z'ibihumbi 10 ndetse n'ibihumbi 5. Dieudonné Murengerantwari nawe akaza gukurwa inyuma y'iyo ngingo yari yafashwe n'abagabo batatu aribo Dieudonné Murengerantwari, Gervais Ndirakobuca umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi ndetse n'umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye. Ibintu biratera biyangara uko imyaka iza. Mu gisirikare ho imyidogo ni yose, kuko abasirikare bamwe babona ko bagenzabo bariko baragurishwa mu gihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ngo baje kugwana n'umuhari M23. Benshi baza ko umukuru w'igihugu c'u Burundi Varisito Ndayishimiye bashobora kubona ko ivyo aheruka kuvugira mu ntara ya Cankuzo yasanze yarihenze, kuko idolari rya Amerika ari ryo faranga rikora hose kw'isi ndetse no mu vyankenerwa igihugu kiba gikenye. Uno munsi igitoro kiriko kirabura mu gihugu kubera ibura ry'amadolari. Uno munsi abifuza kuja mu ngendo zo hanze barahangayika kubera ibura canke izimba ry'idolari rya Amerika. Uno munsi ibintu vyose abarundi bakenera biriko biraduga ku rugero rwo hejuru kubera ibura ry'idolari rya Amerika. Eka ibintu vyose mu Burundi biriko bimera nabi kubera ubukene bw'ayo mafaranga mvamakungu. Bamwe bakavuga ko inama bogira abarongoye igihugu kuri ubu ngaruko bo kwisuzuma aho igihugu kiriko gipfira, hamabonye ingwara igihugu kigwaye bahige abahinga mu vy'ubutunzi ngo zibaye ngombwa kandi barondere n'abanyamahanga bafashe kugira ngo igihugu kive mu bihe bibi vy'ubutunzi kiriko kiracamwo. Mwijambo umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye yashikirije ku munsi w'ejo wa Noheli ubwo yari yateranye mu ishengero Gatolika mu Igitega. Umukuru w'igihugu yaravuze kuri vyinshi bihanze igihugu, anasaba abarundi ko bosenga cane kugira ngo Imana ishoboze izi ndongozi ziriko muri iki gihe. Bamwe bakabona ko n'ubundi ibintu vyoba vyarayangaranye leta gushika naho bashika mu nama nkenguzamateka. Umukuru w'inama nkenguzamateka Emmanuel Sinzohagera agahata ibibazo abashikiranganje ndetse bamwe bakanabura inyishu. Twibutsa ko kandi umushikiranganje mu vyo ajejwe harimwo ivy'ubudandaji ndetse no kwiyunguruza. Umukuru w'inama nkenguzamateka Emmanuel Sinzohagera yo baramubajije ingene we yaronse igitoro mu gihe abene gihugu bo batagifite. Tubibutse ko umwaka uheze wagiye uravugwamwo vyinshi ko vyari ku mutwe wa Guillaume Bunyoni, kari we yashaka guhungabanya ivy'ubutunzi bw'igihugu ndetse no kugira ngo atere imigumuko abanyagihugu batandukanye kugira ngo babone ko ubutegetsi buriko muri iki gihe atacu buriko burakora. Aho rero hapfungiwe abene igihugu bariko bibaza nimba koko ivyo abategetsi bahora bavuga ko Guillaume Bunyoni ari wazingamitse ubutunzi bw'igihugu ari we yoba biri inyuma, mu gihe babona ko igihe yari ahari igitoro caboneka kandi yari agifise mu minwe caboneka. Muri ano makuru harandi turiko turarondera kuri rya sakwa ryabaye mu rugo rwa Guillaume Bunyoni ibintu baba baravanyeyo, aho harimwo n'amasezerano
ese ayo masezerano bavanye yoba ariyo canke arenga iyo Bunyoni yari afise ahandi anyegeza amasezerano yiwe ku buryo atawumwinjirira mu vyo yagiye arasinyanira n'abashirahamwe atandukanye yo hanze y'igihugu ndetse n'abarwizatunga batandukanye. Mu yandi makuru kandi mu gisata cy'umutekano tubibutse ko umukuru w'igihugu NEVA yashimagije ubutwari bw'abasirikare b'abarundi bari mu bikorwa vyo kugarukana amahoro, ariko akaba atarigeze anavuga ko bapfiriye muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yarashimagije kuri uyu wa gatanu ubutwari bw'abasirikare b'abarundi bari mu bikorwa vyo kugarukana amahoro muri Somalia, Centrafrique ndetse na Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ariko ngo ico gihe akaba yaririnze kuvuga abasirikare b'u Burundi biciwe muri Nord Kivu mu buseruko bwa Kongo muri iyi minsi. Igisirikare n'igendereza bikaba vyaripfurije umwaka mwiza umukuru w'igihugu ku mugwa mukuru wa politike Igitega. Kubw'umukuru w'igihugu NEVA uri mu nzego z'umutekano ngo nyawe ategezwa kwama yibuka ko atariho kugira ngo akingire gusa abarundi no kwitangira abarundi gusa. Ngo nico gituma mu vyo yatangaje yagize ati nico gituma nsubiriye kubakeza ubwira kandi kuko abasirikare bacu baritanga n'amakungu akeneye amahoro. Ndateye intege kandi nanakeje abasirikare bari mu bikorwa vyo kugarukana amahoro muri Somalia, Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ndetse na Centrafrique bakomere. Akaba ariko vyavuzwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye akomerwa amashini n'intwazangabo z'igisirikari, igipolisi, ariko akaba ataravuze ku basirikare b'igihugu bamaze iminsi bapfira muri Nord Kivu mu buseruko bwa Kongo muri iyi minsi iheze mu ntambara zihuza igisirikare c'Uburundi ndetse n'umugwi witwaje ibigwanisho M23. Kubwiwe intwazangabo ngo zitegerezwa kugwanya ibiturire, kunyuruza amatungo ya leta kandi bakabikora atakubabarira uwubikoze wese, ngo nubwo yoba ari umugenzi wanyu nta kumuhishira. Akaba ariko yashimangiye. Umukuru w'igihugu kandi yarakeje inyamiramabi zatahuye ko kurwanya igiturire kugira ngo amakuru n'amatagisi vyinjire mu kigega ca leta byinjira mu mifuko y'abantu ari intambara mu zindi. Yemeje ko inyuma y'akamo yateye mu mpera za gitugutu uyu mwaka inyamiramabi zafashije kugarura imiredi indwi z'amarundi yagomba nyuruzwe n'abakozi ba Oberi mu kwezi kumwe gusa. Kubw'umukuru w'igihugu avuga ko igihugu cyose kitanagira amafaranga y'agaciro, benshi bakavuga ko igihugu cyose kitanagira amafaranga y'agaciro kugira ngo kirangure ibitoro imbona y'Uburundi bwifashe mwaka wa 2040 kandi buteye imbere mwaka wa 2060 ngo ese yoba ishoboka. Ngo yizeye abantu n'umutekano biri mu gihugu, ngo ariko umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye we abandanya kwemeza ikintu kimwe ko atakubaha amatungo ya leta n'intwari ibereye nta na hamwe Uburundi buzoshika. Kuvyo vyari nkuko vyari ko yasubiriye inkuru nziza yapfuye bivuye ku ihagarara ry'umutima muri Ruheshi mwaka wa 2020 imbere y'uko aheza ikiringo ciwe ciyamirijwe ku bwa leta y'u Burundi. Inzego z'igisirikare, igipolisi n'igendereza zarahaye ingabire umukuru w'igihugu n'umutambukanyi wiwe zigizwe n'inka. Evariste Ndayishimiye yarashimiye cyane ico gikorwa yita umugenzo mwiza. Umutekano ukaba ari wongerejwe mu kibanza cabereyemwo ivyo birori ku mugwa mukuru wa politike Igitega. Nta muntu n'umwe mbere n'abajenerali yari yemerewe kwinjirana telefoni. Akaba ariko bamwe mu bamenyesha amakuru batangaza bari bahari kuri uwo munsi. Umunsi benshi banavuga ko kandi baba baratwaye uburyo bwinshi. Ku gisata c'umutekano n'ubundi habari mu gihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo harimwo abasirikare, imiryango yabo irabandanya batabaza umukuru w'igihugu c'u Burundi mu gihe bariko barapfirayo atacamira. Kandi nanone bikaba binavugwa ko ubupfiriye muri ico gihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ataca umuryango wiwe uronswa. Mbere hari nabo imiryango yabo imenya ko wabo yoba yaratabarutse aguye ku rugamba muri ico gihugu biciye mu bimenyesha amakuru ndetse no ku mbuga ngurukana bumenyi, ariko igisirikare coco ibitangaze. Mu gisata c'umutekano kandi tubibutse ko mu minsi iheze umurwi witwaje ibigwanisho mu gihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo utavuga kumwe na leta y'u Burundi
Lady Tabara woba warakoze igitero simusiga, binavugwa ko arico gitero coba carahitanye abantu benshi kuva mu mwaka w'ibihumbi 2020 Perezida Evaristo Ndayishimiye ashitse ku butegetsi. Abenegihugu bagasaba ko imbibe zicungerwa cane muri iyi minsi mikuru, uko nyene ariho abashaka guhungabanya umutekano w'igihugu baca bikinga muri iyi minsi mikuru, kuko abantu benshi baba bahuze batariko baraboneka mu bikorwa vyabo vya misi yose. Aya rero niyo makuru yaragezwe ko muri kano kanya. Ufite subscribe canke sabone niba utari wavyenda ko kugira ngo utojikanwa nayo dushikiriza. Usangize kandi no makuru bagenza aho baherereye hose kugira ngo batoje bacikanwa nayo biriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi, hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure. No Muza TV Imana ibahezagire.